mvuge bugwaruka bagira amasibasyo mu nyuma ugasanga barakoze ikosa bakwiye kubiheba ivyo bintu nabo murabafasha iyo ni ingwara mbere igoye iriko iratwicira mbere n'abana ugwaruka gwesha imbere irarugira nabi umuntu yarabigize bimbwira ingaruka mbi cyane no kuvuga biranka ko ashira kurangura amanga yabubatse nyene bikanka nyene agatakaza ingufu kuko nk'ubwa mbere no kuvuga kugira ngo uyu afate nk'imiti ya mbere no kuvuga twakorana umuryango wose turi nk'abagabo batanu mumufate kugira ngo tumunweshe buke bukatinda imwe yarayinwa akayipuhera nyene akayicira mugabo kumvo zuko imiti yari myinshi nyene yaguma iboneka tukagumiza ko byarabanje birazamwe agahembwe buke azara winwesha umva umwe yaranwe wundi agasesa hama bitinda biravamo buke akazara winwesha akavara winwesha hanyuma rero atinda nyene akawinwesha rero burundu inga mu ntara ya Muyinga muza kwivuza nka Gitega none iri vuriro canke ikigo inshuti ya bose ko kiri mu ntara ya Gitega wakimenye gute kimufise ku radio umvise bakivuga kwiki bisa bashinga intara bashinga intara bakitse banyene ingwara zikomakomeye Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ndi ku mugwa mukuru w'igihugu. Ndi neza mu ntara ya Gitega. Aho naje kwirabira inshuti ya bose. Mama, tubaramutse cyane. Turabaramukije natwe. Tubipfuriza amahoro, amagara meza n'amafaranga. Murakoze cyane. Twaje hano inyuma y'ukumva abantu bitwa inshuti ya bose ikigo citwa inshuti ya bose kumara mama y'ahantu hose ahantu bava imihingo y'igihugu cose baza ngaha imbere yuko mutubwira ivyo ari byo mwebwe muri bande jewe ndi muganga nyene wo mu nshuti ya bose nkuko mubibona yego nkaba nitwa Nsengimana Anne Bantazira Soleil niryo bazi beshi cyane ego ituvuze ikigo inshuti ya bose twumve ko ari iki ikigo inshuti ya bose nukuvuga ni ikigo kivuza imiti kama hariho turavura ingwara nyene zitandukanye bo umuntu yumvise ubuvuzi kama hariho hakunda kumvikana abapfumu mwebwe mutandukanye gute nabo mbona mwarize musa neza ego murakoze cyane no kuvuga icyo bitandukaniye ko twe ntiturabapfumu oya natwe abapfumu ntitubakunda ahubwo turanabanka kuko twumvise ngo abapfumu ndavyumva kuko ntavyonze ntabo ndajamo numvise ngo abapfumu ngo bakoresha ngo ibintu ngo vy'ibinyagara nyene ngo bagatanga imiti ngo bavuga ngo genda mu yinywere ngo mu mayira abiri hehe ariko twebwe suko bimeze gaho umuntu araza nyene kaza tukamwakira tukamubaza nyene agwaye hanyuma aho nako tufise agapima agapima hypertension nyene iyo twumvise nk'ibimenyetso bya hypertension ko yoba ifise turetse tukamupima tukaraba ko atakibazo afise ceko agifise hanyuma no kuvuga yuko ye naho twicuze yuko ari izindi ngwara nyene tudafise ibipimo turamurongika akagenda kwipimisha kwivuriro ry'ikizungu hama katuzanira ibipimo hariho n'ababa basanzwe babifise akatubaza ati none twozana ibipimo ko tubifise tubabwira ahubwo bizane navyo tuba tubikeneye hama tugaca tubavura twisunze bya bipimo bagirisha ariko kandi hariho n'ingwara nyinshi zitarinda ibipimo ico gihe ushobora kumuvura wisunze novuga amasini novuga wisunze ibimenyetso ingene yakwiganiye hama tukamuvura tukamuha imiti agakira twumvise ntahe zuwahora sinzi mwe ko mubivuga mu mvugo mbabarira amatwi yarafite ikibazo cyo mu mutwe abantu be nabo twumvise ngo ngaha barakira n'izindi ngwara byo bintu mumaze igihe kingana mu iki mubikora igihe si gito
ni ukuvuga ngaha turamaze imyaka itari mike kuko twarose uruhushya rwo kuvura mu 2016. mufite uruhusha rw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu? Ego uraraba mbere ruramanitse no ngaho onye aho muri Akeye. Nico gituma uno munsi mwitwa ikigo? Cyitwa ikigo kivuza imiti kama. Bo intahe yo muri ko muravura natangwe ndavyumva ku maradiyo numva intahe ngaha ndahuriye n'abantu bavuye za Muyinga n'abandi bavuye n'ahandi hatandukanye. Iyo muri ko murabona abantu bava mu mihinga itandukanye baza ngaha no muvyakira gute? Twe natwe turishima kubera tuca tubona yuko ivyo turiko turakora bifasha abantu abanyagihugu kuko beshi baravyumvira ku radio canke bakabibwirwa na bagenzi babo baba barakize nk'abo ubabajije usanga bamwe babibwiwe na bagenzi babo kabwiye ati natwe twivurije hari anye mu nshuti ya bose Gitega ati namwe muragenda mwivuza. Niyo mpamvu cyo usanga bava mu mihingo itandukanye. Okay, ngira ngo iciza kume Yesu yavuga ngo ntawo domike itarangwa aryamike kigisimbo. Ibyiza iyo birahabona birivugira canke abantu bakabivuga utanaye batumye. Ivyo nyene birivuga. Yego. Tubashaka kumenya ngaha nizihe ngwara yo mushobora gufasha umuntu kugira ngo ngira ngo ariko radukurikira abafise ivyo bibazo bamenye ko hari inyishu yabo. Ngaha mu nshuti ya bose tuvura ingwara zitandukanye. Turavura diabete, hypertension, igitigo, hemorrhoide, tukavura no guheba itabi, amakonyera, umugongo, asima, estoma, intandara, amafyigo, ibivyimba, amaso, infection, umusipa, amibe n'izindi nyinshi. Ego. N'abasazi turabavura hamwe n'intandara. Hari kimwe mu bintu bikunze kugora abantu ndahigaruke ko kuri ivyo bijanye no guheba inzoga canke itabi canke urumogi. Ku bantu biba byarafashe igihe kirekire nivyo kuri koko nyine muratanga umuti wo kubivako? Umuti turawufise kandi bawufashe imisi mikenyi baba bakize. Benshi bama bafashe izo ngingo zo kubivako bikanga. Ariko bafashe umuti ngaha mu nshuti ya bose birahera nyene umuntu agaheba kunywa itabi ashaka guheba inzoga nyene akayiheba. Kuba tazi ingwara y'intandara ni ingwara imeze gute batewe n'iki? No kuvuga ni ingwara ifatira mu mutwe canke ifata kwishi. Hariho nabifatira mu kuguru kukajugumira canke kuboko hanyuma ubwenge bukagenda akagwa bigaca bimujegeza bose ubwenge bugahita. Ariko navyo ibintu bivuye bigakira? Turabivura ngaha mu nshuti ya bose bigakira neza cyane. Habakunda kuvuga ngo nakaronda mu majya mu miryango. Oya, sakaronda kuko biva ku bintu vyinshi. Umuntu ashobora no kugira agisida akagira ingorane zo mu mutwe ugasanga mu mikenyi intandara zamufashe. Okay, hari n'abandi bantu burya nibaza ko abantu bafatwa n'ibintu byinshi. Nk'ikintu bavuga ngo iyo umuntu agikoze inshuro zirenga 21 cyakiba nk'ubuzima bwiwe yakeneye ubwihebere mu nyuma y'ikanga. Dufate nko ku bantu mvuge bugwaruka bagira masturbation mu nyuma ugasanga barakoze ikosa bakwiye kubiheba. Ivyo bintu nawo murabafasha? Iyo ni ingwara mbere igoye iri kiratwicira mbere n'abana ugwaruka gwesha imbere irarugirira nabi. Umuntu yarabigize bimbwira ingaruka mbi cyane. No kuvuga biranka ko ashira kurangura amanga yabubatse nyene bikanka nyene agatakaza ingufu. Mu gico gihe iyaje ngaha mu nshuti ya bose turamuha umuti hanyuma agakira kagenda neza ibintu bigasubira ku murongo. Yego. Nimba ari nk'abagabo intuze ziwe intanga zigasubira zikagira umuvuduko. Zikagira umuvuduko nyene kuko kujya kuntu nyene babikora no kuvuga imitsi rononekara. Ingufu zigatakara. Ico gihe ramaze gufata umuti
arasubira ku murongo nyene inguvu zikagaruka agasubira agakomera akamera neza nukuri birica cyane umubiri w'umuntu ngaha hari abo muhora mwakira bafite ivyo bibazo ego ni benshi cyane mu mico y'ikirundi kumengo bitinyitse ko umuntu yerekana ikibazo gifite gihuri n'ibihimba ndoragitsina oya ni kuvuga iyo umuntu agwaye nta kintu atinya kubwira muganga kuko ugiye guhisha aho ugwaye umva ko tokira oya ariko waje bakabivuga umuntu arabafasha akabaha umuti hama bigahera nukuri kira kamera neza mwebwe ko mwakira abantu bava imihingo yose nizihe ngwara mubona ziri mu bantu ku bwinshi yo ubu oya nk'ubu turabona cyane cyane nka diyabete na hypertension n'intandara zirashabaho ziriho cyane ego intandara urazize nyine zifata wewe nibyo bifata umuntu bikamukubita hasi bikamukubita hasi nyine akajugumira cyane ama nyine ubwenge bugahita ni bene izo nyine rero turazivura kandi zigakira neza umuntu agasubira agakomera nyine akamera neza muvuze ama hypertension n'ama diabete muvuze ko mwakira abantu benshi bafite ivyo bibazo biterwa n'iki muramenye ikibitera yo no kuvuga diabete burya iva ku bintu vyinshi ego kandi naho nyine ubwoko bwinshi urashaka kumva ngo ni diabete ukumva iryo zina muga kandi ziri ubwoko bwinshi cyane kubera ziterwa n'ibitandukanye okay kumbure ngira ngo abazoshaka umuco uramvuye rwose ngira ngo dusizeho akanimero kanyu ga madamu barondera muronka akanya ko kwitaba telefone turakaronka kuko nta kintu tujejwe turakaronka nyene turavura tukangira nyene tukitaba nyene ego neza nga ahantu turi kutahazi wamubwira gute nihe aha turi ni Gitega komine Gitega ntara ya Gitega nyene magari ko aka gasoza katurimo bakita Irutegama ubu novuga nk'umuntu ndiko ndamubwira novuga ati uzoze Igitega hari umuntu tugiye bose haruguru y'isoko y'inka kuko isoko y'inka iri ngaho hepfo gato abantu benshi rero barahazi kandi ni kwibarabara imiduga amamoto byose birashika nta kibazo byose birashika imiduga irashika amamoto amakinga byose birashika sinogenda kumure ntavuze kano kantu kome imiti kama hariho abashaka kuyikinira batari mu Burundi abo bantu bega mwageze mubiyumvira ko cyangwa bamwe mu bantu babitura abo barimo ego nk'abari mu bindi bihugu donc ego abo barimwo gusa kugira ngo imiti ishikira abantu baba bari hanze nuko baba bafise nk'inshuti zino i Burundi hama bakaza bakabatorera umuti hama bakabarungikira muga consultation ushaka kumugirira naho haba kuri telefone ego nubundi tuba twayikoze kuri telefone kuko ntiyoza tutumvise ingene agwaye ako nakabijya mu nshuti ya bose okay tubashimire rero cyane kuba musangije Barundi ibi bintu nizere ko izo ngwara zizosubira kwica nabi murakoze cyane ntizosubira ahubwo bakwiye kubimenya nyene bakaza ngaha mu nshuti ya bose tukabavura bagakira nukuri ego murakoze cyane nari nomero ya telefone ni y'ikigo ni 69 199 amajana 247 okay ngira musho kwisubiramo 69 199 amajana 247 iyo ni numero y'ikigo inshuti ya bose umwanya uri wose umuntu ahamagaye irakoreshwa no ku rubuga rwa WhatsApp ego jewe nyita Melchior twagira yezu Melchior ngiyo Melchior ego uyu muhigeme ngo umuziko vyinshi ukuntu vyagenze muhigeme uyu mukobwa urya jewe asanzwe ari na muvyaranje umva no mubanyi maja mu makeya kuko dusanzwe turi no mu miryango
abona yaragwaye ingwara ziwe zo mu mutwe bijya byari ibisazi bikomeye muhungu havurugira ngo ntibyari byoroshe kabisa no kuvuga nk'ubu jewe ndiko ndaraba yarakize yego no kuri agahingo karimo ntawobesha byari bimeze gute imbere yuko uko byari bimeze mu itura rino vuriro uko byari bimeze no kuvuga yarasinda cyane yarasinda ku rwego rw'uko uvuga kugwana gusa kubitana yarakubitana ahubwo hoho wewe nk'ubu dufate nk'ubu uriko urarengana uri nko ngaha ukamubona kwibarabara aho uri wacu uvuga ati jewe ubwanje buraheze kabisa cyarangandagura hanyuma rero mba yarasinda cyane agakubitana umva muhuye yari twanga ahitana inkoni iki amabuye hanyuma rero mu nyuma yaraje ngaha kuri vuriro iki kigo kugira umucizere muri mufatiye kuki iki kigo kugira cyo cizere no kuvuga yaraje amaze kuza baramuha imiti kama y'ikirundi ntaho batageze barumenyi yaramaze kwivuza ahantu henshi hashoboka ego hashoboka mbo biranka hanyuma rero yaraje ngaha baramuha imiti bayimuhaye bunye yarakize yego bo nimba ivyo mwe mwarabibonye mwaboneje ibyo nibyo nabonye sivyo mwumvise yego nibyo nabonye kuko urumva je namukurikirana ku mwanya kuko nuwo muherereka bo dufate nk'umuntu atazi ikigo inshuti ya bose oya nanye hari uco kimubwira gute umuntu atakize shire ku radio mugenekereza igihugu cyose ahantu kiherereye sibyo hama baze baciture baravura kabisa urabizeje ko atangwara bazokira baravura yakagira ingwara ibandanye sinzikaza abantu kandi ego nk'iyo ngwara nk'izo ngwara zo mu mutwe zibisazi niki kuko nk'ubwa mbere no kuvuga kugira ngo uyu afate nk'imiti ya mbere no kuvuga twakorana umuryango wose turi nk'abagabo batanu mumufate kugira ngo tumunweshe buke bukatinda imwe yarayinwa akayipuhera nyene akayicira mugabo kumvo zuko imiti yari myinshi nyene yaguma iboneka tukagumiza ko byarabanje birazamwa agahembwe buke azara winwesha umva umwe yaranwa uwundi agasesa hama bitinda biravamo buke akazara winwesha akavara winwesha hanyuma rero atinda nyene akawinwesha rero burundu imiti yaba bantu iratandukanye n'abapfumu kuko abapfumu je ndamaze kubaja ko kandi kenshi no kuvuga abapfumu batanga imiti yifu bagakisa zikagirane mugabo aba imiti yabo ikoze ku buhinga bwa none cyane urumva ifundikiye no mu macupa je niko nabibonye iri n'isuku kandi n'imiti kama mu ntara ya Muyinga muza kwivuza nk'Igitega nivyo mwarinze muza kuvuga ko mugwaye kandi mushaka ubuvuzi nyako hari wanyu none nta mavuriro hari kubera iki mwarinze gushika muri no ntara mukarinda ko hari bujice umuntu azarungurutsa donc handi byarase mwaragiye mu mavuriro y'ikizungu mwaragiye mu mavuriro y'ikizungu biranga none hari ya mu ntara ya Muyinga nta mavuriro avuza imiti kamariyo inga nta ibyo none iri vuriro canke ikigo inshuti ya bose ko kiri mu ntara y'Igitega wakimenye gute kimufise ku radio umvise bakivuga kwiki umvise abashinga intara abashinga intara bakitse banyene ingwara zikomakomeye barazikize ndavuga ati reka nze kuraba ngerageze